nuko ni novuga mu nkino za CAN ubona ko kwe munsi wejo ari demi finale zizoba zitanguye urukino rwa mbere ruzohuza Nigeria na South Africa hazo ari gihe cy'isaha imwe z'ijoro hama saa 4 z'ijoro RDC canke Republika Iharanira Rusangi ya Congo bace batamujwe n'iki gihugu ca South Africa. Namakuru rero atameze neza cyangwa ataryoshe namba kuri equipe nationale ya Nigeria ubona ko equipe nationale ya Nigeria urukino rwabo novuga rwa quart finale bari kwini ya Abidjan rero bicarukinira Abidjan ahubwo ngombwa yuko ideplasa bazorukinira novuga rwa demi finale bwake rero ni equipe yamaze gufata urugendo berekeza ibwake ariko batajanye n'uwitwa Victor Osimhen wewe yagumanye na staff medical ya equipe nationale hari ya Anya Abidjan vyitezwe neza yuko baza gutanga makuru nyayo uno munsi ndavuga ino staff medical yuko biza kuba ngombwa yuko Arejan canke asanga abagenzi wiwe ya Abidjan kugira ngo bazokine novuga iyi match yo ku munsi wejo plus tard 17h saa 11 z'umuhingamo niho novuga vyiteze yuko ashobora guhamvya abagenzi be ariko bitagenze neza urumva yuko iyo staff technique datanze FV urumva yuko atazoba ari kumwe n'abagenzi we novuga ku rukino rwo ku munsi wejo ariko nibaza ko bidakaze cyane ntibaze ngo yarwaye mu nda bavuga ko yagize ikibazo cyo mu nda ni ibintu bisanzwe oya simunda simunda ni araka blessure no gwa kuguru kumbure nivyo byo mu nda byo nasomye bavuga yuko yagwaye mu nda afite ikibazo cyo mu nda kuko urazi ko match atayihejeje ya match ni yayejeje yasohotse byumvikana arinze agumiye Abidjan abandi bamaze kuza ari ahandi amahigwe si menshi cyane gose ariko ikintu nabonye ngaha muri CAN kujya abanyafrika bakunda igihugu kabisa urabona yuko ari abakinya avuga ati jewe muri izi match tumushaho ni mata 20 nyine urabona nk'ivyabaye kuri Vincent Abubakar twatuze kwa gwata zokina ariko bavuga ati les 10 minutes muri kanazikine haraza arakina nubwo bitamukundiye na Osimhen cyo mbona cyo nuko haja ko pression ya Napoli nashobora kuja ko cyane kavuga ati umukinyi nimba ameze uko ntimumukinishe ariko we bica bivana nawe ariko we warashobora kuvuga ati jewe naje kugwanira igihugu turi mu demi finale iyi ni chance ya nyuma ati je ntegereza kugwana ariko abaganga nabashobora kuvuga bati nyabuna wewe c'est vrai nivyo twoguhaye iminota ugakina ariko ukina muri uwo mwanya usubira ubabare twatukeneye cyane wise twaje muri finale urumva naho bamushira ku munzane eske twe tugushaka muri finale ukomeye neza ariko ntibazi ko bashikaye ivyo vya finale navyo ifo kubanga urugamba kwa mbere kwanze nibaza ko bitoroshe kuja muri demi finale ubuze Osimhen n'umuntu wa mbere abafitiye akamaro kenshi cyane kiki namye ndaba analyse kuri kanale z'ukuntu Nigeria ikina na n'umuntu yitwa Lampard yigeze kubigarukako kuko Lampard ya Chelsea we yigeze gukina na Osimhen Nantes si yavuye na Napoli apana Napoli hariyo equipe Osimhen yahoramo avant kuja muri Napoli Osimhen yavuye muri Lille urumva ni Lille ariko aravuga ati n'umukinyi wa mbere akina ibintu biri moderne kuko uzorabe bimwe ejo bundi yasohoka no mu kibuga bakamupima wibaza ko byava kuki ukuntu yitanga mu kwitanga kwiwere no kwa niwe mukinyi wa mbere akubwira ngo afasha iri equipe ya Nigeria mu kugira pressing ya mbere urumva bapfa kuba bagitakaje umupira wowe wagira defense bimwe akubwira ngo la meilleure défense le meilleur attaque rero wewe abihera hehe hariya nyene muri attaque muri attaque ni yagira pressing ugasanga birafasha cyane equipe baraze nejo bundi igitsindo batsinze Cameroon ukuntu ya papu uyu mukinyi uriya wo ariko arakumbagara nyene no ataka mwiza kabisa kumubura rero muri effective umukinyi nguyu ni bimwe rega na Real Madrid Karim Benzema yafasha ntuza uribuka Madrid kuramwo Paris Saint-Germain
igitsindo yagize pressing kuri Donnarumma Karim Benzema Benzema rero bakubwira ngo iriya pressing none yandi mpamvu wabona Vini na Nuzenya yababwira ati umwe yamutuma iburyo undi akamutuma ibumoso ati nanje ngiyo ukabona abantu baguma baguruka kubera iyo mentality y'ikuvuga ngo du pressing uburi kugabanya nakazi kabari nyuma yawe kagera kagabanuka kuko uko mu neglige ivyo mwatekerezwa gukora equipe igifise umupira muri kayabo mukaborohereza ko baza ngo defense iraza kwigwanako nico gituma na defense igumiko twegeze ko badufise umukocha hano benshi bo mu Rumonge yamuzi bitwa kocha Clema yakunda gutanga akarorero k'uruzi mu Rumonge gwisuka muri Tanganyika gwitwa Murembwe atiriya Murembwe ugombye kuyitangira amazi yayo ngo ntinjiye muri Tanganyika ukaja kubikorera ku nkengera za Tanganyika ntavyo ushobora itegerezwa kumena nyene kinja muri Tanganyika ariko nyimba ugomba kubuza Murembwe ko ishika muri Tanganyika gendo yizibirire iyo ikomoka hariya gendo yizimirire mu misozi mu misozi ya Buyengero kiri hariya uvuga uti ndayizibiriye aho nta nimari zoshika muri Tanganyika ariko uvuze ngo mu kuyizibira kwa strategy yango gendo zibire ku nkengera naho wo kubaka iramena nukuvuga ngo nawewe equipe iyo ugombye kuvuga ngo mugomba kuzibira equipe hera kubata abataka bari baba bambere mu kudefend aho urashaka kureyisi niyo role rero Osimhen ubona ko afasha cyane iri equipe ya Nigeria kumubura rero ugiye ngo cyo bari gukoma kitoroshye kabisa mbona yuko Nigeria izobibuza umukira ariko nta urabimenya kugeza ubunye ni staff medical y'abaganga bagikorana bariko bararaba novuga ico bokora ariko bimenyekanye yuko akina afaza gufata urugendo no musi 17 ejo bazo bari kumwe n'abagenzi ejo mu gatondo nako no musi baraza kubana ubwa baza ko babaye bamugumana kugira mvure neza kuko yaba biri confirme kujya ko atagikinye yogiye n'abandi nevyo yogiye n'abandi gihe bagenda mugabo yo bari vyiza